Ndasubiye kuba mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwese mviriza amakuru ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Aka kanya makuru akomeye cyane yeje kudushikira n'amakuru avugwa nga mu gihugu cacu Burundi mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu nyene cyo General Major Evariste Ndayishimiye atari nga mu gihugu cy'u Burundi ubwo nyene ari mu rugendo rwiwe muri Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo turi kwigenekerezo rya 2022 mwaka wa 2024. Aka kanya rero amakuru akomeye cyane yeje kudushikira n'amakuru avugwa nga mu gihugu cy'u Burundi n'amakuru avuga ku mugambo ukomeye cyane mu nyuma z'uko Perezida Evariste Ndayishimiye atari nga mu gihugu cacu Burundi ubwo nyene vyagiye biravugwa akatari gakeyi ibijanye no gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ukwikura ko intwaro y'agautoro n'ibindi bitandukanye ubwo nyene abizigirwa ba Perezida Evariste Ndayishimiye bari banse gutanga kwi radio n'imbonesha kure vy'igihugu abiboneka yuko rero ico kibanza coba kigiye kwihagirwa na cane n'abafise uruhara rukomeye cyane mu gutembagaza ubutegetsi. Nyemera rero subire ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kure yumviriza amakuru yacu herereye irya nino ku migane y'amakungu ya kure abatumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Eka ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kure yumviriza amakuru yacu herereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye bisata bitandukanye vy'igihugu abari nga ku mugwa mukuru wa politiki Gitega abatumviriza muherereye irya nino mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura nawe mwese mutwumviriza muherereye irya nino muri ibi bisata bitandukanye vy'igihugu abari mu ntara zitandukanye z'igihugu na mwese muri mu mice itandukanye muhaye ikaze muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye kansubire ndagukengurukije cyane nshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyonda gusoma no musi video abanditse ijambo sabone pyonde ko uracobora rakazojyana nyine pyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko ayari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye gisata ca politiki umutekano n'agateka kazina muntu mukayatorezwa n'umugwa wamenyesha amakuru muhinga akorera nga mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ingingo nkuru turazifatira kuri aya makuru akomeye cyane yeje kudushikira ku mugambo ukomeye cyane wo gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye mu nyuma z'uko rero abasirikari bahora bacungereye ikibanza kirimwo iradio n'imbonesha kure vy'igihugu nga mu gihugu c'u Burundi mugabo ibindi beje kuyangara. Unyemere rero tuze kubigaruka ko makuru akomeye cyane yeje kudushikira ubwo nyene ibi vyigira biba nanone mu minsi yaheze ubwo nyene hari mu mwaka wa 2023 ubwo nanone havugwaga uruhagarara rukomeye cyane kwi radio n'imbonesha kure vy'igihugu ariko gushika ubu rero amakuru avana cyane kuri iyo radio n'imbonesha kure vy'igihugu na makuru ateye ubwoba nyemerera tuze rero kuyabandanya kandi tuyabashitsa ku buryo bw'idonido dutanga umuco kuvyerekeranye no mugambo ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye atari mu gihugu bikamunyuma z'uko rero ku munsi w'ejo ariho nyene yagirisha ibiganiro bikomeye cyane kadundura vyo gufasha urugwaruka na cyane rw'abanyekongo nabo muri Afrika na cyane gutembagaza ubutegetsi mu gihugu kibanye c'u Rwanda ngo gukura ko na cyane ibijanye n'intwaro n'ubutegetsi mu gihugu c'u Rwanda. Nyamere rero tuze kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane yeje kudushikira bikamunyuma z'uko rero abo Perezida Evariste Ndayishimiye avuga yuko rero bagerageje gutembagaza ubutegetsi nanone mu mwaka wa 2015 bo baherereye mu gihugu c'u Rwanda. Evariste Ndayishimiye rero akavuga amajambo akomeye cyane ari bitanezereza abarundi muri rusangi aho nyene tubona yuko ukungene Evariste Ndayishimiye rero abandanya na cyane ashikiriza ayo majambo ari ibikorwa bitandukanye bijanye n'ubusotoranyi bica vyumvikana yuko rero igihugu cacu Burundi ariko aragishira mu bibazo bikomeye cyane akaba rero nanone ariko arabandanya kudukwegera akarambaraye uko bishikirizwa rero n'umushikiranganje wa mbere Gervais ko catazeranda kugarika bandanya avuga yuko rero hari abashaka nga mu gihugu c'u Burundi kandi bashoboye akabona yuko intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye rero ikwiye gukugwa ko bivanye nuko rero abona yuko rero itangazo ryashizwe ko umukono n'umushikiranganje w'intwaro y'agati Martin Niteretse ritari itangazo ritari rikwiye mu nyuma z'uko rero ibiriko birihweza n'abatari bakeyi kandi bakibaza imvo ituma rero umushikiranganje wa mbere Gervais ko catazeranda kugarika bandanya aya majambo mu nyuma z'uko rero Perezida Evariste Ndayishimiye wewe atobandanya gira na cyane igikorwa kijanye no kumukura nkuko akura abandi bategetsi no kubabogoza mu mabanga. Ibi rero bikaboneka yuko umushikiranganje wa mbere Gervais ko catazeranda kugarika yoba afise irya nyuma ariko aka kanya makuru akomeye cyane yeje kudushikira mu gutembagaza ubutegetsi General Prime Niyongabo arongo igisoda cacu c'u Burundi ahejeje gushira ahagaragara kandi akava mu gacerera ibijanye n'ivyarangiye mu mwaka uheze nanone avuga yuko rero umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye atigera agira ico akorana cyane mu gihugu c'u Burundi abo babona yuko rero barambiwe n'intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. General Prime Niyongabo rero mu nama kadundura yarayi ibaye muri Etat Major bakamenyesha yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ategerezwa gukugwa ko kuko nanone ari umusuma nk'abandi bose ibaye mu nyuma z'uko rero mugabo ibi vyose bibaye mu nyuma z'uko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko yagirizwa kunyonora itunga ry'igihugu mu bikorwa vyiwe
na cane cane rero akaba ariko arabandanya kwegera abarundi akarambara. Imbibutse yuko rero ata murundi numwe anezerewe n'ingingo yafatwa n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye wewe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati Martin Niteretse ku mugambi ukomeye cyane wo kugarura imbibe hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda. Ivyo rero bikaba vyaraciye bitera agashavu abatari bakeyi, mugabo rero vyaraciye bisambura imitima y'abene igihugu. Abo bantu bona yuko rero kuneza abanyagihugu Evariste Ndayishimiye ategerezwa kwivuguruza ku majambo akomeye cyane yaheruka gushikiriza Denis Bucumi Nkurunziza Mama Buntu umutambukanyi w'umuhisi Perezida Petero Nkurunziza nawe nyene akaba hejeje gushikiriza yuko atanezerewe n'ibi vyose, akaba yihweza na cane cane ibijanye rero no kungena umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yohemukira igihugu c'u Burundi. Iradio n'imbonesha kure vy'igihugu yo biri mu minwe yande nyemera tuganuke kuri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira, kandi bibutse yuko rero ibi vyose bibaye mu nyuma z'uko Perezida Evariste Ndayishimiye wewe ashaka gukura ko ubutegetsi bw'u Rwanda. Ni mwijambo rikomeye cyane yashikiriza ejo ku munsi waheze ego nanone bikaba mu nyuma z'uko rero Perezida Evariste Ndayishimiye yafashwe nk'umwami mu gihugu ca Kongo, aho nyene yagirisha ibiganiro bikomeye cyane n'urwaruka rurimwo abazarendo rurimwo nanone abayifudereri n'urwaruka rw'abanyekongo basanzwe nk'uko amasoko yacu avyemeza. Hakaba rero hari hitavye na bamwe mu Barundi babo muri ico gihugu, aho nyene bamenyesha yuko ivyavugiwe muri ivyo biganiro vya Perezida Evariste Ndayishimiye ari ibintu biteye ubwoba. Ubwo nanone Perezida Evariste Ndayishimiye yahuye n'umukuru wa nanone w'umugwi w'inyeshamba wa Nyatura. Ivuga yuko rero Perezida Evariste Ndayishimiye abandanye yibonekeza muri ibikorwa bitandukanye bitandezereje igihugu cacu c'u Burundi. Intwaro y'agahotoro ikaba rero itugeramije niko bitangazwa na Gervais Ndirakobuce bataziranda kugarika, ariko gushika ubu rero hakibazwa okungene Perezida Evariste Ndayishimiye yo bategerezwa kugaruka nga mu gihugu c'u Burundi, aho nyene hateguwe umugambi ukomeye cyane wo kumuhagarika umutima nkuko bahagarika umukuru w'igihugu muhisi Perezida Petero Nkurunziza. Mbibutse yuko rero hari nanone abahinga bavuye na cane mu bihugu vya Buraya, biboneka yuko rero ari bo nyene bategerezwa gukura ko isinyari ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Ayo rero akaba ari amakuru akomeye cyane ava mu rwego rw'iperereza, aho nyene bemeza yuko rero ibiriko birakogwa bigategurwa n'ijyangaje General Prime Niyongabo. Ibi vyose rero vyo babigira bishikire umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ariko rero hatanguye kwibazwa niba Perezida Evariste Ndayishimiye agira ico akoze kubijanye nuko yumvirije aya makuru mu nyuma z'uko rero abamuhanurira na cane abo mu biro vy'umukuru w'igihugu. Amakuru ava mu biro vy'umukuru w'igihugu nyene ari amakuru adahumuriza ku mukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Mugabo dufatiye kuri aya makuru biraboneka yuko igihugu cacu Burundi gishitse aho umwasi ashaka. Mbere yuko rero tubashitse akayo makuru akomeye cyane twabateguriye, nyemerera dutangure kuri aya makuru avugwa yuko nanone abarundi barenga 50 bava mu mihingamo itandukanye. Biravugwa yuko rero kuri ubu ngubu rero iyo mihingo yo kwisi yose bagize nanone bari mu mashiramwe yigenga, abanyamigambwe, abamenyesha makuru, abarundi baba hanze y'igihugu nanone bita aba diaspora bahora rero mu mwiherero w'imisi 3 wabereye mu gihugu c'Ububirigi muri iyo ntara ya Liège. Mu nyuma z'uko rero amakuru akomeye cyane hejeje kudushikira urwo runani rw'abarundi na cane rukaba rero rwararaye rutangaje inyuma y'uwo mwiherero ko rugiye gukorera hamwe kugira ngo rero bahabuze nanone demokarasi hamwe rero n'intwaro ishingiye ku mategeko. Ruvuga yuko rero bigeze aho umwasi ashaka ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu nyuma z'uko rero mwitangazo rero ryashizwe ahabona nanone kuri uyu w'Imana uheze. Hirya nanone kuri iryo huriro rivuga yuko rero riteye intege bose bari nanone mu nzira yo kubogora Burundi mu nyuma z'uko rero bumaze imyaka irenga 10 buri mu ngorane zitewe rero nuko CNDD-FDD iterekwa ibiganiro vya politike. Uwo mugwi rero ukaba nawe nyene wiyemeje gukura ko intwaro y'agahotoro ya Perezida Evariste Ndayishimiye, nkuko nawe nyene ku munsi w'ejo yavyemereye urwaruka yuko yo bagiye kurufasha na cane mu gutanga intererano mu gukura ku butegetsi bw'u Rwanda. Uwo mugwi rero wabo Barundi wagiye nanone hamwe kugira ngo uhabuze na cane demokarasi n'intwaro ishingiye ku mategeko mu gihugu c'u Burundi, usaba makungu kurgondoza leta y'u Burundi kuja mu biganiro vya politike bidakumira birimwo rero abanyepolitike n'izindi mpande zose rero zaba izo mu gihugu canke hanze y'igihugu. Mugabo kumbure ibi bica vyumvikana yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yashikiriza amajambo akomeye cyane atazi yuko nagwiwe ageramiwe. Ibi rero bikaboneka yuko rero ibigiye kubanga mu gihugu cacu Burundi amateka yo bagiye kwisubiramwo mu nyuma z'uko ivyabaye mu mwaka wa 2015 bihejeje gushika kuri rigenekerezo. Unyemere rero tuze kubiganuka ko mu makuru akomeye cyane twabateguriye, kandi tuze gutanga umuco kuri ibi vyose biriko vyamba bivugwa nga mu gihugu c'u Burundi. Kumbure ibi rero biraboneka yuko Perezida Evariste Ndayishimiye mu nyuma z'uko rero ashikirije ayo
majambo abatari bake rero baba diaspora abarundi baba mu makungu bamenyesha yuko rero Perezida Evariste Ndayishimiye vyihuse ategezwe gutanga imihoho ariko nanone bikamunyuma zuko rero gushika ubu rero igisirikari cose c'u Burundi gihejeje kwikura ko Perezida Evariste Ndayishimiye aho ku munsi w'ejo ariho nyene bashize imikono kubijanye rero n'umugambi ukomeye cyane wemeza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye akuwe ku butegetsi ariko nanone hakibazwa imvo bicaciye bitangazwa ariko muri aka gatondo k'igenekerezo rya 22/0 mwaka 2024 amakuru akomeye cyane duhejeje kuronka ku radio n'imboresha kure vy'igihugu umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi unyemerere tuze kubigaruka ko makuru akomeye cyane mu buryo bw'idonido mbere yuko tuyabashitsa ko ikatubandanirize ku makuru avugwa ngacu bitoke aho nyene abanyarwanda kuri ubu ngubu rero bariko barahigwa uruhigi rw'abanyarwanda baba nga mu gihugu c'u Burundi rureze cyane iboneka yuko rero mugabo ibiriko biraba mu cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi kuri ubu ngubu rero abanyarwanda bariko nanone barahigwa na cyane kubwa babibonye mbonera kuri abanywanyi bo muri urwaruka rw'umuganga uri ku butegetsi CNDD-FDD nibo rero bahagaritse abantu batari bake aho bibonwa yuko rero ibiriko birabashikira ari ibintu biteye ubwoba abo rero bahagaritswe rero bagapfungirwa mu dusho dutandukanye nga mu gihugu c'u Burundi nko mu gashoka igipolisi imbere na cyane yo gutwarwa n'abakozi bigendereza abiboneka yuko rero ubungubu bamwe mu banyarwanda bapfungiwe mu bibanza bitazwi mugabo ibi biriko birakogwa na Perezida Evariste Ndayishimiye birateye ubwoba rero aho nyene kuri ubungubu rero urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD imbonera kure rero ziriko zirabandanya gushira ko amategeko akomeye cyane kandi rero zifise inguvu ziteye ubwoba mu bijanye no guhagarika aba bose kubw'inkuru ya Burundi News TV rero kubw'abanyagihugu kuri ubu ngubu rero abanyarwanda batari bakeji bariko barahagarikwa n'igipolisi muri komine Mugina n'andi atandukanye kuri ubu ngubu rero bagahagarikwa ku mitumba itandukanye y'iyo komine kuva rero kuri uyu munsi nanone biravugwa yuko rero hari bubandanye ivyo bikorwa bitandukanye aho nyene abanyarwanda baraje ntibuca nkuko nanone amasoko yacu avyemeza gushika ubu ngubu rero hagataho ngaho bibaye mu nyuma zuko rero imbibe hagati y'u Burundi n'u Rwanda zugawe n'indongo z'igihugu cacu Burundi aho mushikiranganje w'intwari yo hagati Martin Niteretse yavuga yuko igihugu kibanye c'u Rwanda ari umubanyi mubi abo bantu rero bahagaritswe bari bamaze imyaka myinshi babangaha imugina n'ahandi hatandukanye mu ntara zitandukanye z'igihugu aho bafise imiryango ngaha ni mu nyuma zuko rero niko rero abanyagihugu bavuganye na Burundi News TV bamenyesha mbibutse yuko rero mu makomine atandukanye ahana imbibe nanone na cane ya Rugombo abanyarwanda rero batari musi na cane ya 70 bahejeje guhagarikwa ni mu nyuma zuko no misi yaheze hahejeje nanone kumenyekana yuko ibitigiri bishika rero ku banyarwanda bashika 58 bahagaritswe hagati rero aho ngaho ibiriko biravugwa nga mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba abategetsi b'u Burundi kuri ubu ngubu rero barirukanywe nanone ivyamenyekanye nuko birukanyemwo abanyarwanda bashika 46 ku munsi wa kane w'indwi iheze ariko rero ibi vyose biriko biragirwa na Perezida Evariste Ndayishimiye ku itegeko rikomeye cyane mu nyuma zuko rero ubutegetsi bwa Gitega bwama bushikiriza yuko atahuburiye n'ibiriko birakogwa ariko nanone mu ijambo rikomeye cyane mu nyuma zuko Perezida Evariste Ndayishimiye yahejeje gufatwa nka kizigenza mu gihugu kibanyi ca Kongo aho nyene na cyane bamukengurukira ku bikorwa bitandukanye ngo vyo gusomborotsa igihugu c'u Rwanda n'ibindi bitandukanye nimba rero hari amatati hagati y'ibihugu hoshigwa imbere inzira y'ibiganiro hagati y'ibihugu mu gushira imbere ineza y'abanyagihugu ivyo rero bigahanurwa n'abahinga batari bakeje mu vy'imigenderanire ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi kubw'imisoko mu vy'umutekano rero abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD mbonera kure rero nibo bahagaritse abo bantu kandi nandi bo rero bariko barabandanya ubwo nyene umunyarwanda nga mu gihugu cacu Burundi ariko nanone arahigwa na cane uruhigi rw'abanyarwanda rweze cane nga mu gihugu c'u Burundi gushika ubu rero nemeye kubaha igiturire kugira ngo nanone bandeke niteguriye neza kujabuka urubibe niko rero umudandaza w'umunyarwanda akorera mu mugwa mukuru wa Rugombo nanone avugana ubwoba na cane rero n'abatari bakeji bivugwa yuko rero ibiriko birabashikira ari ibintu biteye ubwoba kuri ubu ngubu rero abavuganye na Burundi News TV igihe rero bariko nanone baratekera ivyabo nanone vyanyuma ku mugoroba na cane bivugwa yuko rero imbere yo kugenda mwibanga ntangere babifashijwemo n'imbonera kure yahaye amafaranga biraboneka yuko rero igihugu cacu Burundi kirimwo abasumba bateye ubwoba aho nyene kuri ubu ngubu rero ufise amahera kuri ubu ngubu rero ariko aratorokeshwa mu nyuma zuko rero imbonera kure ziriko rero zirajana gukubagura bamwe badafise na cane ico batanga nk'ibiturire mu nyuma zuko rero ufise igiturire wese ariko nanone aratunganirizwa buramatari w'intare ya Cibitoke avuze yuko rero azi ayo makuru ariko akavuga yuko rero adafise ivyangombwa nanone ko nanone birabwa niyo ngingo gusa kuri ubu ngubu rero bizoza aragabisha
guhashya abo bikwikirana cane bakikika mukiza kuri ibi bihe bitoroshe. Ibihano rero birategekanijwe ni mu nyuma z'uko rero ikibanza bapfungiwemwo ari ikibanza giteye ubwoba, aho nanone abo bahagaritswe rero babanje gupfungirwa mu busho bw'igipolisi muri ayo makomine abiri. Gushika rero kuri uyu munsi bikavugwa yuko rero ibintu bejeje gukomera cyane, aho urongo igendereza mu Cibitoke Renevo rero kuri ubu ngubu rero yaciye aja kubatora. Ni mu nyuma z'uko rero amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira, imodoka rero zari zitwaye abo nanone bari bahagaritswe zarafashe inzira, ubu ngubu rero atawuzi iyo zoba zerekeje, uko nanone amasoko yacu yegereye ngaho avyemeza. Abo mwiperereza rero baduhaye amakuru nabo nyene ntibumva ukungene itegeko rikomeye cyane ryova mu butegetsi bo hejuru, aho nyene rimenyesha yuko buri munyarwanda wese kuri ubu ngubu rero ategerezwa kugira ikimushikira. Amwe rero mu masoko mu gipolisi avuga yuko rero bamwe barungitswe rero mu busho butandukanye nko mu gashoka igendereza mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura, mu gihe rero abandi bobo nanone bapfungiwe mu kumugwa mukuru w'iyo ntara. Umuvugizi rero w'igipolisi c'u Burundi Desire Nduwimana rero akavuga yuko rero abadafise ibibaranga nibo rero ngo bariko barahagarikwa. Twagerageje gusubira kumurondera ku telefone igendanwa kugira ngo yishure ku bibazo vyacu, ariko rero ntarashima kugira ico ashikiriza. Iboneka yuko rero nawe nyene ibiriko birashika ari ibintu biteye ubwoba, ariho nyene abategetsi bakomeye bariko rero barahabwa amategeko. Muga ibi vyose rero bica vyumvikana yuko rero intwaro ya President Evariste Ndayishimiye igeramije rero abanyagihugu batandukanye boba abarundi bari nga mu gihugu c'u Burundi canke abava mu makungu. Abiboneka yuko rero urwango ruhejeje gututumba mu makomine rero y'amabayi na Bukinanyana, aho nyene niho nanone urubibe n'u Rwanda. Kuri ubu ngubu rero abaturuka mu Rwanda bahaba bavuga yuko rero turafise ubwoba bwo guhagarikwa na cane umwanya wari wose, kandi rero tukabona ngaha kuri ubu ngubu rero ariho muhira. Ni mu nyuma z'uko rero ibi biriko biraba rero, reka twiganukire ku makuru akomeye cyane. Ivyo vindi turaza kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane yandi twabateguriye. Reka twiganukire ku mugambo ukomeye cyane uhejeje gututumba kubijanye no gutembagaza ubutegetsi kwikura ko intwaro y'agahoto ya President Evariste Ndayishimiye. Ivyo rero bikavugwa na bamwe mu bategetsi bakomeye na cane mu basirikari bafise ipeti rya generale, bamwe bagize uruhara rukomeye cyane mu kwankira umuyisi President Petro Nkurunziza na cane gushira ko Pascal Nyabenda kugira ngo ari we amusubirira. Aho nanone vyaboneka yuko rero aba generali bashakaga yuko General Neva ari we nyene asubirira umukuru w'igihugu muri President Petro Nkurunziza, ariko ubu nyene bakaba batanguye kwiyumvirira ibibi vya President Evariste Ndayishimiye. Dufatiye ku makuru akomeye cyane yeje kudushikira, biravugwa yuko rero umwe mu bari bajejwe umutekano ku radio n'imboresha kuri vy'igihugu kuri rigenekerezo ajeje kugirana ikiyago gikomeye cyane n'ijyangaje General Prime Niyongabo arongoye igisoda c'u Burundi, aho biboneka yuko umwanya ku mwanya President Evariste Ndayishimiye aciye ahabwa amakuru akomeye cyane. Umwanya ku mwanya rero turashobora kumviriza yuko aganutse giturumbuka. Muze kunyemera tubigaruke ku makuru akomeye cyane twabateguriye. Ntimuje kure, nizere ko umerewe neza aho kuri ubu ngubu rero ibintu bejeje gukomera cyane ku radio n'imboresha kure vy'igihugu. Mbibutse yuko iki ari cyo kibanza coco nyene coba gisigaye kugira ngo rero ikudeta itangazwe. Muga biriko birabanga mu gihugu c'u Burundi, ego rero bica vyumvikana yuko ari intwaro y'agahotoro. Kuri ubu ngubu rero General Prime Niyongabo akabamenyesha yuko ategerezwa gukura ko ubutegetsi na cane butipfuriza abanyagihugu ineza. Kuri ubu ngubu rero umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobo cataziranda kugarika umugambi wiwe rudende afise urateye ubwoba. Ntimuje kure rero, nizere ko mirewe neza. Iyi ni Burundi News TV.